Un saludo del misionero Miguel Bermúdez indamukanyo kuri missionnaire Miguel Allá Bermúdez Marine Lima, Perú, hariya muri Lima, Peru, en la congregación que mu ikoraniro pastorea, riyobowe amigo, n'inshuti yacu Revera Ronald Rio Ramio, y todos los que están a través n'abo bose bariko baradukurikirana biciye kuri satellite Amazonas cyangwa kuri internet. hoy, viernes 14 Uyu munsi wa gatanu de itariki 14 de octubre, z'ukwicumi, viernes 14 de octubre, wa gatanu 14 z'ukwicumi, uyu mwaka w'ibihumbi 2022. en esta ocasión tenemos el Muri uyu tema mwanya dufise ikigwa cyitwa ngo de Dios amabanga y'Imana que hoy se están cumpliendo. ariko arashyitswa uyu munsi, bwavuzwe 8 z'ukwicumi mu 1997, uvugirwa muri Neiva, Colombia. El uso de la escritura Yakoresheje icyanditswe del Evangelio según cyo mu San butumwa Mateo, bwiza bwavuzwe na Matayo, capítulo 24, ikigabane cya 24, 1 umurongo wa mbere al 3. kugeza ku wa gatatu. Quiero leer allí Ndagomba rero gusoma ngaha esa porción aka gace del verso 3 guhera ku murongo wa gatatu del capítulo mu 24 kigabane cya de 24 muri Matayo y mutagatifu, estando él sentado en el monte de yicaye los ku Olivos, musozi wa Elayono. los discípulos se le acercaron Abigishwa aparte, biwe diciendo, baramwegera "Dinos, bihereranye, baramubaza bati tubwire ibyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki cy'ukuza kwawe n'icy'umuhero w'isi?" y él allí We escribía ngaha Apocalipsis yaranditse ko ngo ibyahishura Yohana 10 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 11. debajo de Aha munsi y'aha havuga ngo qué señal habrá. ikimenyetso kizoba ikihe cy'ukuza Y ahí kwawe. debajo escribe Apocalipsis 10 Munsi yanditse ko ngo ibyahishura Yohana 10 umurongo wa mbere al 11. kugeza ku wa En el 11. mensaje, pueden tomar asiento. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. En el mensaje Mu siempre butumwa instruido bwiswe ngo fielmente por la boca turiko de Dios, turigishwa predicado neza sábado n'akanwa 31 k'Imana de bwavuzwe ku wa gatandatu de 31 z'ukwicumi mu 2015 muri Santiago ya Shiri. Chile dice Haravuga que hati, Cristo dijo mwibuke ko Kristo en San yavuze Juan, capítulo muri Yohana 14, mutagatifu verso ikigabane cya 26, 14 umurongo wa "Mas el 26, Consolador, el Espíritu atari Santo, ku a quien el mwiza Padre mpemu enviará yera en mi uwo nombre, data azoba arungikira mu Él os izina enseñará ryanje, todas las cosas, azobigisha y os byose, recordará azobibutsa todo lo que yo os he dicho. ibyo nababwiye byose. Por eso el Espíritu Santo Nicyo ha gituma tenido mpemu yera que yategerejwe carne, kuzaragira ibitwikirizo by'umubiri intumwa. en el nuevo pacto, Mu isezerano tuvo los rishasha apóstoles, yaragize y tuvo abigishwa, a cada mensajero aragira na buri cada edad. ntumwa yo muri buri gihe. Ku munsi w'iherezo naho, Si le va a hablar a su nimba iglesia, mpemu yera azovugisha tendrá ishengero que tener ryiwe, azotegerezwa un velo de kuba carne, afise igitwikirizo a través cy'umubiri, del cual umubiri manifestarse. wazokwigaragarizamwo byoroshe cyane nk'uko. Para hablar tiene que tener Kugira ngo una boca. avuge ategerezwa kuba afise Y la akanwa, boca de Dios kandi son akanwa los k'Imana profetas de Dios, n'abavugishwa que b'Imana. son los mensajeros Abo ni de Dios, intumwa que le z'Imana, envía a su izo yo pueblo irungika que ku está bantu bajo bayo pacto vigente baba bari mu isezerano en cada rigezweho dispensación. muri buri kiringo. En el libro de citas, Mu gitabo la cy'imirongo página ku rupapuro 165, rw'ijana na 65, párrafo agace 1470, ka 1470, dice: aravuga ati, un profeta umuvugishwa debe ser la boca de Dios ategerezwa hablando. kuba ari akanwa k'Imana kaba kariko karavuga, atari ibyiyumviro byiwe ubwiwe. Él está Murabona, completamente we entregado a Dios. aba yiyeguriye Imana mu Él no quiere mwuzuro, dañar nada. we nta na Pero kimwe él ashaka tiene que konona, decir lo que Dios ariko dice, ategerezwa kuvuga porque ibyo él Imana mismo no ivuze, tiene dominio kuko we ubwiwe ntaba ari wabigaba ngo abiganze. Un profeta es Arandika igual. ko ngaho ngo umuvugishwa n'Imana bingana akanwa k'Imana. Y también dibuja al lado Kandi ku ruhande aracapura ko ibihe by'ishengero con la edad de la piedra hamwe angular, n'igihe arriba cy'ibuye la pirámide, rikomeza imfuruka hejuru, piramide. porque así ha sido Kuko de edad uko niko byagiye biragenda, en edad y de dispensación. uva mu gihe ujya mu Dispensación. kindi, uva no mu kiringo ujya mu En el kindi. mensaje, obras, Mu butumwa bwiswe es ngo fe expresada, ibikorwa no kwizera kuba kugaragajwe, predicado el 26 bwavuzwe 26 z'ukwa 11 mu 1965,
butanu buvugwa na Revera William Branham integuza y'ukuza kwa kabiri k'umwami. Dice, las obras de Noé Haravuga hati le ibikorwa expresaban bya a los Nowa hombres cuál era su byari fe ko en bigaragariza la abantu promesa de Dios. ukwizera yari afise ku isezerano ry'Imana. Dios encontró a Rero Noé Imana y le yaje dijo, kuri Nowa iramubarira iti, va a Nowa, llover, imvura voy a igiye destruir kugwa, toda la tierra ngira con agua. ndandure isi yose ndayiranduza amazi. Nunca había llovido. Rero imvura Eso ntiyari era- bwigere eso igwa era na rimwe. lo imposible. Icyo cyari ikintu kidashoboka. Ahora Ni Noé byiza. tomó, Nowa rero dijo, yaravyakiriye, Imana yaramubwiye iti, baza ubwato que yo te diré. bw'uburinganire nza kukubwira bungana nk'uko nza kukubwira. We kubera ko yari umubaji yaciye ajya gukora atangura gupima. Yaranditse ku ruhande ngo Nowa bingana yari umubaji. Aho turafise rero uwundi muvugishwa n'Imana ntumwa yakora ako kazi ko kuba ari umubaji k'ububaji. Nowa yari umubaji. We kuko yari umubaji yaciye ajya gukora atangura gupima ingero, yongera kwakurako n'ibyo bintu byose, araringaniza imbaho, arazicamwo intoboro nk'uko Imana yabivuze. Mwe mwoshobora kwibaza ibyo abantu bibaza kuri uyu muntu. Bo baravuga bati uyu muntu n'umusazi, kuko avuga yuko hagiye kuza amazi avuye ku ijuru hejuru, ariko nta mazi ari hariya hejuru. Murabona ko Nowa we atabiyumviriye ko ibikorwa byiwe byari ko birereka abantu ukwizera kwiwe uko ariko mu vy'Imana yari yavuze ko bigiye kuba. Ibikorwa byiwe, ibikorwa bya Nowa byari ko birereka abantu iby'Imana yavuze ko byari kuba, wari umwuzure. Ariko arabyerekanira nk'uko kubazwa k'ubwato bwa Nowa. Ni ukuvuga Nowa yabyereka abantu akabereka ukwizera kwiwe ko ibyari bigiye kuba mu icyo gihe ari wo wari umwuzure. Icyo ni cyo gituma umukristo w'ukuri ahagarara agashikama akigizayo icyo cyose kitari ijambo ry'Imana. Ntacyo bitwaye icyo abantu bomwiyumvirako, ntacyo bitwaye ibyo abantu bomwiyumvirako cyangwa icyo uwundi muntu uwo ari we wese yovuga. Uwo muntu we yizeye aba yahagaze. We ntaba ariko arabivuga ibyo gusa, ahubwo we ntateba, n'ibikorwa byiwe biragaragara. We arasubira inyuma akarondera aha, agashyira kwiki, akongera ko niki, agatangura. We arerekana icyo ari cyo. Uwo muntu yizera ijambo ry'Imana, nimba ari uwizera w'ukuri, ijambo ry'Imana ryashinze imizi muri we, urubuto rwaryo rurama. Rero wewe uzobona uwo muntu ariko aritegurira icyo gikorwa gikomeye. Murabona uko niko Nowa yabikoze, yabigenjeje. Mose yaraje kurokora ihanga bakura kwa Farawo, azanye urubaho agakoni mu maboko. Mbega mwe mwoshobora kwibaza Mose, Bibiliya ivuga yuko yari yarize amashuri yose yo muri Egiputa. We yari yarize, yari kwigisha ibyo bintu by'ibyo mu mashuri. Bari baramwigishije ubwenge bwabo bwose. We ntiyari agikeneye ibyo by'amashuri yize. Rero nimwibaza umuntu yari ari mu bugaragwa n'ayo mashuri yose yize, hanyuma Imana iramwiyereka iramubarira iti, Mose, fata iyi nkono ujye muri Egiputa urokora abana banje ukoresheje iyi nkono ufise mu maboko. Genda bose ubaneshe ukoresheje iyi nkoni. Mbega gute iyo Mose avuga ati, rindira akanya gatoya, nariko nibaza ko ndiko mvugana n'umuntu afise ubwenge, wa wundi ndiho akomeye uwo uvuga ko wewe uri. None nogenda gute kugwanya ingabo z'amamiliyoni bafise ibigwanisho, ndabagwanisha iyi nkoni gusa itoboye? Je sindi umugwanyi, ndi umwungere. Mbega nobishobora gute?
nowa ntiyabajije ibibazo nk'ibyo, Mose ntiyabajije ibibazo nk'ibyo. Kubera iki? Kuko ikibuga cyangwa ikibanza cyari mu mutima wiwe, yari umuntu yabitoranirijwe. Ingabire n'imihamagaro vy'Imana, Imana ntivyicuza. Imana yari yarabwiye Aburahamu ko azokora ivyo. Aho rero hari ikibuga, ico kibanza giteguwe. No kuvuga mu mutima w'Imana, ijambo rya Aburahamu ryari riteguwe riri mu mutima wa Mose. Nivyo Imana yari yarabwiye Aburahamu ko mu rubyaro rwiwe ko hari kuzovamwo abazoba abagurano, hanyuma bakarokogwa inyuma y'imyaka 400. Yaranditse ko ngaho ngo inkoni bingana ishushanya ijambo ariryo riva mu kanwa ka Mose wa mbere, Mose wa kabiri, rikava mu kanwa ka Kristo. Arandika ngo ivyashuri hana 1:16, ikigabane cya mbere umurongo wa 16, ikigabane cya kabiri umurongo wa 12, ikigabane cya 19 umurongo wa 15, ikigabane cya 19 umurongo wa 21. Kandi arandika ko ngo genda bose ubaneshe ukoresheje inkoni, ukoresheje ijambo. Icyo nicyo gituma yaronse intsinzi. Kandi avuze ko ikibuga cyangwa ikibanza cyari giteguwe, yaranditse ko ngo icyo kibuga cyangwa icyo kibanza n'umutima, ubugingo. Mose yarafashe iyo nkoni aramanuka, icyo gihugu aragisohora agikura mu kindi gihugu. Igihe yaza azanye inkoni mu kuboko akabwira Farawo ati barekure bagende, Farawo yarabonye ibikorwa bya Mose, yarabonye ko yari afise ukwizera mu byo yagira kore, yari afise ukwizera, yizeye isezerano ry'Imana, yari yaratanze isezerano, yaramanutse kugira ngo abikore. Nta wundi muntu n'umwe yari gukora ibyo bintu, kandi nta wundi muntu n'umwe yari gushobora kubikora. We yari we yatoranyirijwe, yagenewe kubikora. Yaciye acapuraho inyenyeri ya Dawidi ngaho. Imana imbere y'igihe yari yarabwiye Aburahamu ko ibyo ari byo byari kuzoba. Kandi igihe cy'isezerano gishyitse hari havutse umwana muto, umwana nyawe. Kandi abavyeyi biwe Amurani na Hozabeli ntibatinye guhamagagwa n'umwami. Murabona ko aho hari hariho ikintu, ikibanza cyari cyamaze kuba giteguwe. Mana, ndifuza ko noba ndiko ndavugisha imitima iteguwe muri iri joro. Urubuto rugiye mu kibanza nyacyo, bitagenze uko ntibyoba. Nico kintu nk'icyo nyene mwovuga muti mwenda Branham, kumenga uri kurabidukurako, uri kurabikora, kandi uri kurabikura kwiyobokamana ry'Abakristo. Murabona, mwebwe mwoshobora kwigana ikintu icyo ari cyo cyose, ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana riguye mu kibuga nyacyo, mu kibanza nyacyo, riraheza rikama. Ritegerezwa kubikora kuko ryo ni urubuto. Mwenda Tabiriyama harabandanya avuga ati abumva Mose barashobora kuvuga bati turiko turumviriza akanwa k'Imana katubwira ijambo ry'Imana, kuko ubwo nibwo bwari bwo buryo bw'ingene Imana ivuga. Mwibuke yuko abantu babwiye Mose bati Imana ntiyongere kutubwira, ariko ikuvugishe wewe nawe uheze utubarire. Rero akanwa k'Imana kari Mose ku bantu. Uko niko byagiye biragenda no ku zindi ntumwa zose, abavugishwa bose Imana yarungitse. Nicyo gituma mu gusubira mu vyagezwe aribyo twamaze gusoma, havuga yuko Imana izoshira ijambo ryayo mu kanwa k'uwo muvugishwa, izorungika umuvugishwa ameze nka Mose. Mu gitabo c'imirongo haratubwira ku rupapuro rw'105 agace k'amajana 99, haravuga hati ibyo Mose yavuze Imana yaravyubahirije. Ndagomba yuko iri jambo mutigera muryibagira. Ibyo Mose yavuze Imana yaravyubahirije, kuko ijambo ry'Imana ryari riri muri Mose. Iti nzoba mu kanwa kawe, wowe uzovuga ukuri. Arandika ngo ivyashuye hana 10:8 kugeza kwa 11. Hejuru naho arandika ko ngo Mose nzoba ndi mu kanwa kawe,
imana yarubahirije ibyo Mose yavuze, yarubashe ibyo Mose yavuze. La página 2 sigue Ku rupapuro rwa diciendo, kabiri "Ahora harabana vean, yavuga hati el que come el rero librito murabona ujya agatabo es gatoya al que le toca niwe profetizar, agenerwa y ahora kuvugishwa. corresponde a los Rero dos ubu olivos bigenewe profetizar ibiti sobre by'imyelayo muchos bibiri ko pueblos, bavugishwa ku naciones, mahanga menshi, lenguas y amoko reyes. menshi n'indimi nyinshi Y los n'abami dos benshi, ungidos, kandi abasigwa los dos babiri, olivos, ibiti by'imyelayo serán bibiri la boca de Dios en la kazoba ari tierra akanwa k'Imana para ku dar isi la profecía kugira de los ngo juicios gatange divinos ubuvugishwa que han de bw'ibihano venir by'Imana sobre la bigiye raza kuza humana. ku bwoko bw'ibiremwabantu. ¿Quiénes son la boca de Dios? Mbega akanwa k'Imana ni bande? Para dar a conocer Kugira ngo kamenyekanishirize ku isi ibihano by'Imana byose. Moisés Ako kanwa k'Imana ni Mose na Eliya. en cita, página 124. Mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'124, Párrafo agace 11:05 dice, 11:5 haravuga hati por donde quiera que esté la palabra, ahariho está veraz. hose hari ijambo riba ryihishije mu mubiri. Mose yari afite ijambo. Rero mwibuke, Después de que la palabra fue hecha mu nyuma manifiesta, ijambo rimaze kugaragara, Moisés Mose yari yaca yongera kuba Mose ku yindi pero nshuro. mientras Ariko esa palabra mu gihe estaba iryo en él jambo para ryaba ser rikiri proclamada, muri we kugira ngo él era ritangazwe, Dios, we yari porque Imana. él no era Moisés Kuko más. we ntiyari Él akiri tenía la Mose, palabra del yari Señor afite para ijambo aquella edad. ry'umwami ryo muri icyo Nada gihe. podía tocarlo Nta na kimwe cyari hasta gushobora que kumukorako se acabó. ibyo Él tenía la bitararangira. palabra, We yari y él afite era la ijambo palabra kandi para ellos. yari ijambo Vaya, kuri bo, segunda estrella aca ashyiraho de David. inyenyeri ya Dawidi. Y dibuja otra estrella de David. Aracapara n'iyindi nyenyeri ya Dawidi, Pinta completa akayisiga por el centro y hace un yose, circulito ariko y hagati así na hagati agasigayezayo akazingi kadasize. queda un circulito en el centro. Akazingi gatoya hagati na hagati Y aquí dice karasigara. también Apocalipsis Arandika ko 11, kandi ibyashura na 11 al umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. y también escribe allí, Kandi arandika nada ko podía ngaho ngo tocarlo. nta na kimwe cyari gushobora kumukorako. Y encimita ahí Hejuru escribe, naho arandika ko ngo Moisés era Mose la palabra yari para el ijambo pueblo. ku bantu. Nada podía tocarlo Nta na kimwe cyashobora hasta kumukorako acabar la obra. atarangije icyo gikorwa. Y Apocalipsis 11 Kandi ibyashuri hana 11 también naho nyene será lo mismo. bizoba Nada nk'uko podía, nyene, nada nta na kimwe cyangwa nta n'umwe azoshobora kubakorako que acabe su obra. batarangije igikorwa cyabo. Y más arriba también escribe ahí, Hejuru naho kandi arandika ko la palabra velada en ijambo carne humana en ryihishije mu Moisés. mubiri w'umuntu muri Mose. Apocalipsis 11, Ibyashuri hana 11 diciendo aquí, 5 hermano William, hamwe citando, ndata William ariko aravuga, si alguno quiere dañarlos al aravuga fuego ati de la boca de ellos, hagize devora ushaka sus kubagirira enemigos. nabi, O sea, la palabra es fuego y es también la espada. umuriro uva mu kanwa kabo. Ni ukuvuga ijambo ni umuriro kandi ni inkota. Vamos a ir al libro de citas, Reka página turabe iyo nkota, tujye mu gitabo cy'imirongo 145. 145. Dice, párrafo 12, agace ka 93. 12:93. Yo vi venir 7 ángeles, Jewe nabonye abamarayika ndwi la baza revista Life, mu kimenyeshamakuru uno live. lo llevó como una niebla Ntiba- que flotó a través de aquí, bafashe ko cyoba ari 27 millas de nk'urume alto y 30 ku millas birometero de 41 birenga ujya hejuru. Fred y estos otros Fred Hosman n'abandi na Norman bari bicaye hariya quedaron inyuma, parados allí mismo. bagumye cuando bahagaze esos 7 ngaho ángeles igihe abo aparecieron. bamarayika ndwi 7 y el baboneka. hermano Branham, Abamarayika ndwi na mwenda Tabranamu contándolo, we yari arabaharura, ocho, si los cuenta, yari cuenta kuba 7, y él we aharuye yaharura ndwi nawe nyene bakaba 8. allí cuando estos 7 ángeles Igihe aparecieron abamarayika allí ndwi mismo en el babonekera cerro, ngaho sacudió los cerros por mu millas musozi, alrededor así. byarayiganije Allí estaban umusozi, 7 ángeles hari abamarayika con una indwi, espada de plata en su mano. hariho inkota Y dijo
y'ifeza mu kuboko. Aravuga ati jya imuhira wugurura ibimatanijwe ndwi byatanzwe. Ngiri rero ibanga ryo kubaka urugo no kwahukana urubyaro rw'inzoka n'ayandi mabanga yose twaciye tuvuga ko yaranditse ko ngo yari afise inkota ikozwe mu ifeza mu kuboko. Abamarayika ndwi biyeretse Wemebe, ni ukuvuga William Marion Branham. No hirya kandi arandika ko ngo inkota ikozwe mu ifeza ya marayika, inkota y'umwami. No ku rupapuro rw'155 ku gace ka 1394 naritegereje hirya no hino ndibaza nti mbega ibi ni biki, mbega ubwo sinatakaje ubwenge. Hari iyo nkota mu kuboko kwanje ikayangana ikibibatsi, izuba riyikayanganirako. Yaciye acapura piramide n'imishwarara hirya no hino nk'uturongo. Ndavuga nti nta muntu n'umwe ari muri uyu musozi Kanoni, mbega iyi nkota ivuye he? Jya numva ijwi rivuga riti iyo ni inkota y'umwami. Ndavuga ni umwami araha inkota umuntu. Rya jwi rirasubira riravuga riti si inkota y'umwami kanaka, ahubwo ni inkota y'umwami. Ijambo ry'umwami riravuga riti ntutinye, ni ugukwegwa kwa gatatu gusa, n'igishingira inaho ubukozi bwawe. Aho yaciye yandika ko ngo inkota y'umwami ijambo. Kandi byongeye yaranditse ko ngo inkota bingana, ugukwegwa kwa gatatu ni ijambo. No mu gitabo cy'ibimatanijwe aho we aravuga mu isengesho yariko arakora ku iherezo ry'ikimatanijwe c'indwi. Reka turabe ngaha nimba hari mu uyu mwanya nyene. Reka ubwa mbere dusome ku rupapuro rw'470. We aravuga ku gace nko hagati na hagati mw'uru rupapuro. Paragrafu ya kabiri aravuga ati nari mfise amaboko akirije nk'uku, ubwo nyene numva ikintu kiguye mu kuboko kwanje. Rero sinzi, sinoshobora kuvuga nimba noba nari ndyamye, sinzi. Womenga nari natakaje ubwenge, sinzi. Byabaye yerekwa, sinoshobora kubibabwira. Kimwe gusa nshobora kuvuga nuko byagenze neza nk'igihe hashika abamarayika. Rero iyo nkota yaguye mu maboko yanje, ndaramye kugira ngo ndabe, mbona ni inkota yari ifise ikirindi cy'iryinyo ry'inzovu cyiza kiriko amabara ya zahabu. Inkota nayo yari ikoze nko muri plombe canke mu ifeza, ikayangana cyane, ifise ubugi buteye ubwoba. Ndibaza ni inkota ni nziza cyane, kandi ikirindi cyayo cyari gikwiranye n'ukuboko kwanje. Nca ndiyumvira nariko jewe namye ndi umuntu atinya ibintu nk'ibi. Inkota ndibaza ni mbega nzoyikoresha iki? Ndetse yandika ko ngo ugukwegwa kwa gatatu, ku ruhande naho ngo inkota y'umwami. Yaranditse ko kandi ngaha kuyihereza uwundi. Rero ngaho turaza kuraba, reka dusoma agace. Arabana yavuga ati mw'uwo mwanya ijwi ryaciye rituragara mw'uwo musozi wose ritembagaza amabuye, riravuga riti iyi ni inkota y'umwami. Nca nongera kugarukana ubwenge. Iyo aza kuvuga ati ni inkota y'umwami kanaka, cyari kuba ari ikindi kintu, ariko yavuze gusa ati ni inkota y'umwami. Hari umwami umwe rudende, ni Imana, kandi ifise inkota imwe. Ijambo ryayo niryo rimbeshejeho. Imana imfashe kwambara impuzu zayo zera, n'ijambo ryayo ryuguruye n'ijambo. Amen. Arandika ko ngo umwambaro. Kandi nimurabe ngaha aravuga ati inkota y'umwami kuyihereza uwundi. Aho rero niho we avuga ku rupapuro rw'479
ahí al final ku iherezo de esa oración, ku iherezo ry'iri sengesho dice, aravuga ati vamos a leer un poquito reka antes, dusome imbere y'aha gatoya porque aquí hay varias kuko cosas ngaha hariho ibintu byinshi para leerles. byo kubasomera. Vamos a empezar desde arriba. Reka dutangurire haruguru. Como él dice allí, nimurabe ingene nuestro Padre avuga ngaha celestial, ati data wacu wo a mu que la ijuru gente entienda, oh Señor. abantu bemerere Estoy gutahura seguro que hay mwami aquellos que no entienden, sinkekeranya pero hariho Padre, abadatahura ariko haz que data conozcan el bemerere objetivo bamenye y que intumbero entiendan que kandi es tu gracia batahure hacia ko ellos, ubuntu la bwabo cual ha permitido ubarungika que estas ko cosas ariko fueran bwemeye reveladas. ko ibi bintu Y yo bihishurwa te quiero agradecer, kandi Señor, por el conocimiento ndagomba de estas cosas que tú mwami nos has revelado. kubw'ubumenyi bw'ibi bintu Yo waduhishuriye oro por cada uno presente ndasengera umwe wese y mu por bari cada ngaha uno que ha asistido n'umwe a tu wese culto yabaye muri especiales. ibi bikorane Si hay bidasanzwe aquellos que nimba no hoba creen, hariho concede, abatizeye Señor, que bemerere lleguen a ser mwami creyentes. babe abizera Yo oro por todos aquellos que lleguen a ndasengeye abo escuchar el bose mensaje por bazokumva cinta. ubutumwa biciye mu Y si esto makaseti llega, kandi como sin duda ivyo ntivyashika kandi nta nkeka bizoba y lugares mu ngo z'abantu donde hay no mu incrédulos bibanza hari y hay abatizera diferencias. hakaba hari Padre, n'amatandukaniro yo ruego por data cada uno, ndakwinginze para ku que bw'umwe antes de wese que muri hablen abo una sola palabra ngo imbere y'uko blasfema bazovuga en ijambo contra, na rimwe ryo que primero kurogota se sienten y babigwanya escudriñen las ubwa mbere Escrituras babanze bicare a la luz basesangura de lo que ivyanditswe ha sido babirabire ku dicho. muco Y w'ivyavuzwe él dibuja yaciye una estrella de acapura David inyenyeri ya a cada lado, dawidi muri buri ruhande una al lado derecho y ku otra al ruhande lado izquierdo. rw'iburyo n'ibubamfu Luego, Señor, hanyuma mwami que digan que verdaderamente son bavuge ko mu sinceros by'ukuri y que ari quieren imvuga saber si kuri esto es ko verdad bashaka o no. kumenya ko ibi bintu ari Yo ukuri oro cyangwa por ellos, atari ko Padre. ndabasengeye data ruego por estos ndakwinginze que han estado de pie ku alrededor bwabo de estas paredes bagumye y por bahagaze fuera, impande y y'izi los que mpome estaban en no los hanze automóviles, n'abari bari luego mu por los mamodoka niños y yabo por todos en hanyuma general. nzengeye abana Yo bato oro por n'abandi ellos. bantu bose muri Ruego que rusange respondas en mi ndabasengeye oración y que los bendigas ndakwinginze ngo wishyure primeramente. isengesho yanjye ubwa Señor, mbere ubahe umugisha que den mwami vida eterna a cada uno, umwe wese umuha ubugingo Ruego budashira que no haya uno solo perdido. hanyuma ntihaze habe n'umwe Ahora, Padre, azimira apfa rubi no sabemos data cuándo será esta gran ntituzi cosa, aho icyo kintu pero gikomeye cuando vemos kizobera estas señales ariko mu gihe turiko apareciendo turabona iki y las kimenyetso cosas kigaragara de la Biblia n'ibintu sucediendo, byo muri bibiliya biriko eso nos biraba avisa a nuestro ibyo corazón biratugabisha sin mu medida. mitima yacu mu Yo buryo ruego, butagira Dios urugero Padre, ndakwinginze Dios y mana Padre, que data nos ayudes. ngo udufashe Ayuda a nuestro querido pastor, fasha el umwungere hermano wacu Levi. mukundwa mwene Llénalo, data Señor, de Neville gracia, poder y mwuzuze ubuntu entendimiento, bwawe para que ubushobozi pueda no tomar gutahura este kugira ngo alimento afate izi almacenado mfungurwa y zibitswe alimentar a los corderos agaburire de Dios. imyagazi y'imana arandika ko ngo almacenado. imfungurwa Y zibitswe así es uko para todos los ministros niko y biri para no ku todos los bakozi pastores. b'imana bose n'abapasitori bose Llénalo, Señor, buzuze mwami entendimiento buzuze y que ugutahura puedan tomar todo este kandi alimento bashobore real gufata izi mfungurwa zose congregación. baziha amakoraniro yabo Señor, pido que alejes mwami toda ndagusabye enfermedad ngo wigizeyo de indwara nosotros. yose muri twebwe Concede que llegue a suceder que cuando la utwemerere gente se bibe encuentre enferma, umuntu que abaye ellos agwaye se acuerden que la sangre bo bibuke presente ko y amaraso toda suficiente de ahari nuestro Señor akwiye Jesucristo y'umwami wacu yesu está sobre el kirisito altar como ko ari ku expiación. gicaniro nk'impongano Ruego que yacu sean sanados hanyuma inmediatamente. bakire muri uwo Y mwanya luego que nyene apartes el poder hanyuma de Satán, wigizeyo de ubushobozi Satanás, bwa cuando satani viene para mu gihe desanimarlo yobaje kugira o ngo para hacerle formar grupitos. abatume bacika Aparta intege cyangwa kugira ngo todos los bagire poderes del utugwi enemigo. wigizeyo ubushobozi Santifícalo bwose en tu bw'umwami Concede, bw'umwansi Señor. ubereze mu ijambo Luego, ryawe bitange mwami Señor, hanyuma mwami ruego que me ayudes. ndakwingize ngo Estoy ufashe comenzando a decaer. ndiko ndatangura Sé que mis días kudendabukigwa sobre esta tierra ndazi ya ko no iminsi pueden ser yanjye mucho. kuri iyi si itagisigaye Ruego que me ayudes, itakiri que me myinshi conceda ser hanyuma sincero, umfashe honesto y mbe verdadero, umwizigirwa para que si pueda w'imvuga llevar el kuri mensaje kugira ngo nshobore hasta kujyana donde me es ubutumwa ordenado llevarlo. aho nategetswe kubushikana Cuando me llegue el hanyuma tiempo de descanso, hagera igihe cyo cuando kuruhuka llegue allá al río, ninashika hariya kuri y me rwa lleguen las ruzi olas, imifunda vendrá la ikanshikira murabona intumwa yose iragira igihe umwanya hanyuma imana ikayihamagara kujya kuruhuka
hanyuma Imana igakora biciye mu kindi gitwikirizo cy'umubiri, mu kindi gikoresho. Mana ubyemere nshobore, yaranditse ko ngo Eliya nshobore guhereza iyi nkota uwundi yubahwe. Yaranditse ko ngo Mose na Eliya aheze ajane ukuri. Yaranditse ko ngo umumarayika wa Yesu bitange mwami. No ku ruhande yaranditse ko ngaha ngo inkota y'umwami kuyihereza uwundi. Yaciye ashyiraho utuburungu tubiri twakabaza. Ahandi ku rupapuro rwa 2 mu nyigisho arabandanya avuga ati turashobora kubona uw'inkota y'Imana ijya ko ku munsi w'iherezo. Inkota izozanwa na Mose na Eliya mu kuza k'umwami, kandi ibyo ntibishobora gusigurwa ko byinshi kugira ngo ntihave habaho abigana muri iki gihe cya nyuma. Ariko umunsi umwe Imana izonyemerera kubasigurira mu buryo bufoboye cyane iri banga ryose ryo kuza k'umwami, ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Kandi Imana iriko irabikora. Imana iriko iratwereka, iriko iradusigurira ibintu byose twebwe dukeneye kumenya, ari byo ari ibanga ryo kuza kwa kabiri k'umwami azananye n'abamarayika biwe. Kuko ibyo nibyo twebwe byari kuzoduha ukwizera kudushoboza kuzamurwa. Hatabonetse ubwo bumenyi ntitwoshobora kuzamurwa. Kandi Imana yarasezeranye ko mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema, mu gushyitswa kw'inyigisho zari kuba ziriko ziramenyekanishirizwa mu ihema nini katedrali, aho hari guhishurirwa iryo banga, aho hari kugururirwa ibanga ryo kuza k'umwami azananye n'abamarayika biwe. Ivyo bizoduha ukwizera kudushoboza kuzamurwa, biduha uko kwizera. Mwibuke ko ari mpwemu w'Imana ariko aravuga biciye muri mwene data William Soto Santiago, mpwemu wa Kristo, marayika w'isezerano. Kandi we ubu yaragiye, Imana yaramujanye, kandi biboneka nk'aho umenga ntiyakoze icyo gikorwa. Ariko ko mariko aragikora. Imana iriko iragikorera mu kindi gitwikirizo cy'umubiri. Imana irashitsa ivy'isezeranye. Ntimuhombe ngo mureke kubona isanduku, ijambo ahariho hose. Ijambo riba riririzo kwama ryihishije mu gitwikirizo cy'umubiri, ryambaye umubiri. Kugeza ubu turazi ko abamarayika ari ibiti by'imyero bibiri, Mose na Eliya aribo bavugishwa amezi 42, imyaka 3 n'igice, n'iminsi 1260. Ijambo ry'Imana rizoba riri mu kanwa k'ibiti by'imyero bibiri ku munsi w'iherezo. Ijambo ry'Imana rizoba riri muri marayika w'inkomezi azavuye mu ijuru. Ku rupapuro rw'105 mu gitabo cy'imirongo, agace ka 92 k'amajana 912 cyangwa amajana 902. Haravuga hati wenyine muri rya joro, igihe naraba yamamba yagira mwene data, we yarambwiye ati wewe urafise ubushobozi bwo kuyiboha iyo nzoka, ukayiboha yose. Niwe yabwiye umugore wanje w'umushatsi wera uriya yicaye hariya inyuma. Umwami niwe wa munsi yamvyuye mu cyumba, yarahagaze mu mfuruka arambarira ati ntutinye gukora icyo ari cyo cyose, canke kujya mu kibanza kanaka ukavuga ikintu kanaka, kuko ukugaragara kwa Yesu Kristo ntikuzovana nawe aho uzoja hose. We yaragiye muri Sabino haheze nk'amezi 3. Nariko ndasenga nibaza ikigira kibe, nari mpagaze ngaho, inkota igwa mu kuboko kwanje. Aravuga ati iyi ni inkota y'umwami. Niwe yabimbwiye ati nk'uko nabanye na Mose niko nawe nagutumye. Yaranditse ko ngo ukugaragara kwanje kuzokwamana nawe, kuzojyana nawe. Kandi ngaha yaranditse ko ngo umugenzi canke
mwene se wa WMB ni ukuvuga wa William Marion Branham, umugenzi wiwe w'inzoka yari kwigerageza kurya, yagomba kurya. Ku ruhande naho arandika ko ngo inkota mu kuboko k'umwami, inkota mu kuboko k'umwami. No ku rupapuro rwa 93 agace k'amajana 81 haravuga hati, mwebwe nimba mushaka kubona iyo mibiri, reka tujye mu byashyira hana 19. Ijambo rizokwica Sekibi, mwebwe ibyo murabizi. Mwebwe murabona ko biba igihe Kristo abaje mu byashyira hana 19. Dutanguriye ku murongo wa 17, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe kugira ngo ayikubitishe amahanga, mu kanwa kiwe nk'uko ryava mu kanwa k'Imana rikajya mu kanwa ka Mose. Mbona umumarayika we aza ariko arica, yica nde? Yica Yezebeli na Ahabu wiwe, umuvugishwa w'ikinyoma. Mbona umumarayika arahagaze ku izuba asemerera n'ijwi rirenga, ijwi rirenga rinini, yari ku izuba, yaciye acapura piramide n'imishwarara, uturongo tw'imishwarara, abwira ibisiga byose biguruka ati, nimuze mukoranire amazimano muhawe n'Imana ikomeye. Irabatanga nk'imfungurwa z'ibiguruka n'ibindi bikoko. Nimurabe ngaha mu kindi kigabane, aha mu byashyuri hana bishwe n'inkota bakaribwa n'ibikoko. Ishengero Yezebeli, umubiri wiwe uribwa n'ibiguruka n'ibikoko byo ku isi, neza neza nk'uko byagenze kuri Ahabu. Aca yandikaho ngo Papa na Yezebeli, ishengero rya Katolika. Byabaye gutyo mu buryo busanzwe, uko niko bizoba mu buryo bw'impwemu bw'ishengero, mu buryo bwo mu mpwemu. Murabona icyo ndiko nganisha ko ni byiza cyane. Iriya yari umuvugishwa n'Imana mu minsi ya Ahabu, hariho na Yezebeli asanzwe, kandi Imana yasezeranye gukora nk'ibyo nyine nk'uko biri muri niko Uhoraho agize. Mu ijambo kuri Yezebeli wo mu buryo bw'impwemu yaranditse ko ngo Eliya na Mose, ijambo riva mu kanwa k'Imana rikajya mu kanwa ka Mose. Arandikaho kandi ngo Ahabu na Yezebeli. Aha rero Ahabu amwerekana ko ari papa, Yezebeli nawe ishengero rya Katolika, idini rya Katolika. Ivyo abo bazorandugwa, ivyo bizorandugwa. Mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 12A agace k'ijana na 17 haravuga hati, rero mu gihe inkota ari ijambo, bo bafata ukwizera kw'inkomezi kw'ukwizera kugira ngo bayinjize mu mutima w'umwansi. Iyo nkota arandika ko ngo inkota bingana ijambo, hejuru naho ngo ukuboko kw'inkomezi bingana ukwizera. Ibyashyiriweho na 19:11 kugeza kuri 21 navyo yarabyanditse ko ngaha ku ruhande. Inkota y'ubugi bubiri, arabandanya avuga ati, inkota y'ubugi bubiri, ijambo ry'Imana iryari riri muri Eliya wa 4 rizoja muri Eliya wa 5. Nuko rero mu kanwa k'Imana ku munsi w'iherezo hazova inkota, ijambo vyoroshe cyane nk'uko nimurabe ku rupapuro rwa 99 mu gitabo cy'imirongo Párrafo 8:59. Agace k'umunani 59. Dice, ahora si hubiesen haravuga dicho, hati, ahí está, iyo citando aha bari karavuga n'agace k'ubutumwa kari mu gitabo cy'ibimatanijwe twasomye mu mwanya, ariko ngomba ndabisome ngaha kugira ngo nce ndabasomera ibyo yanditse ko
ati iyo ijwi rivuga riti ni inkota y'umwami kanaka ariko ryavuze gusa riti ni inkota y'umwami, yaranditse ko hejuru ngo inkota bingana ugukwegwa kwa gatatu, kandi hariho umwami umwe rudende ni Imana, kandi yo irafise inkota n'ijambo ryayo ariryo rimbeshejeho. Mfasha mwami, mfasha mani, mfasha mana, nambara impuzu zawe zera n'iri jambo ryera, ni ijambo n'ibanga n'ikinyegezwa. Nari mpagaze ngaho, hari ikintu cyaje muri jewe kiravuga kiti ntutinye. Nta jwi na rimwe numvise, ahubwo umenga ryavugiye imbere muri jewe. Ndababwiye ukuri, ndababwiye gusa ibyabaye. Hari ikintu cyakubise kiravuga kiti ntutinye, ni kwa gukwego kwa gatatu. Ugukwego kwa gatatu murabyibuka, yaravuze ati barabyiganye cyane ibyo wagerageje gusigura. Rica riravuga riti ntuzobigerageze kuri iyi nshuro. Ibyo biri hepfo, reka turabe urupapuro mu gitabo cy'ibimatanijwe ku yindi paragrafe aho nari nagarukirije, aho we ahashyira aka kandi gace k'ubutumwa ngaha. Ntutinye, jewe nta jwi na rimwe numvise, ahubwo ni nkaho ryavugiye imbere muri jewe. Ndababwiye ukuri gusa, neza neza ibyabaye. Yaranditse ko ngo ugukwego kwa gatatu, arandika ko ngo ijwi ryavugiye imbere muri jewe. Hari ikintu cyakubise kiti ntutinye, ni kwa gukwego kwa gatatu. Ugukwego kwa gatatu murabyibuka, yaravuze ati bariganye cyane ibindi ibyo wagerageje gusigura. Riravuga riti ariko ntuzogerageze kuri ibi byo. Murabyibuka, ni bangahe bibuka iryo yerekwa? Yegome cyane, riri mu makaseti, byarafashwe, biri mu bibanza byose. Byabaye nko mu myaka 6, yabaye nk'imyaka 7 y'imbere yaho. Yaravuze riti ntugerageze kubisigura ibyo, no gukwegwa kwa gatatu. Riti ariko wewe tuzohurira hariya hajya. Hamwe databiri yamarabandanya avuga ati rero mu yandi majambo tuzoba turiko turumva ijwi ry'Imana ririko riratwigisha neza muri iki gihe cya nyuma, ririko riraduhishura amabanga y'Imana yose yo ku munsi w'iherezo atari bwahishurirwe mu bihe byarenganye. Kandi Imana izotuvugisha iduhishurira ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, kandi rizoduha ukwizera kudushoboza guhindwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwangazi w'intama. Mu butumwa bwiswe ngo uwamamaza amahoro, bwavuzwe 9 z'ukwicumi mu 2016 muri Asomption, Paraguay, aravuga ati Kristo ku munsi w'iherezo ibyo yavuze ko cyane ni ukuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe. Abamarayika n'abasigwa babiri n'ibiti by'imyero bibiri biboneka muri Zekariya ikigabane cya 4 umurongo wa mbere kugeza kwa 14, amashami 2 y'umwelayo, no mu Byahishuriwe hano ikigabane cya 11 umurongo wa mbere kugeza kwa 14. Aho hari ibanga ryo kuza kwa kabiri k'umwami azaranye n'abamarayika biwe, ariko ayo mabanga atarahishurwa n'umwami ubwiwe, hashingiwe ku rutonde rw'ingene ahishura amabanga y'Imana. Iri banga niryamara guhishurwa kugurugwa n'umwami ubwiwe, kuko umwami ni Imana igera impwemu z'abavugishwa nayo, kandi uburyo bw'ingene bikora nk'uko abivuga ngaha ati ritarahishurwa hashingiwe ku rutonde rw'ingene amabanga y'Imana ahishurwa. None urutonde rw'ingene amabanga y'Imana ahishurwa n'uruhe? Ahishurwa biciye mu muvugishwa. Aya mabanga ntazotahurwa mu mwuzuro, ariko niyamara kugurwa mu mwuzuro tuzoba dufise ikimatanijwe cy'indwi cyuguruwe, tuzoba dufise ukuza k'umwami azananye n'abamarayika biwe turiko turabibona imbere y'amaso yacu. Aho rero niho tuzotahura mu mwuzuro burundu icyo ari cyo kuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe mu gihe cya nyuma. Mu butumwa bwiswe ngo umunsi mukuru w'inzamba, aha aratubwira
En la página 41. ku rupapuro rwa 41. Página 43. Rupapuro rwa 43 Dice, haravuga hati abajo la 42. dice, hepfo ellos kuri dijeron, "Oh, vaya, 42 bo en baravuze realidad bati fallamos en verle a él. turananiwe no Por kumubona eso la expiación y la iyo hemos perdido. n'impongano Oh, kandi Dios". Y twayihombye. dijeron que Oh solo man, se separará, se bavuze gusa separan y lamentan por días, que es havuzwe la yuko expiación, bazokwitandukanya barire iminsi Esa es la myinshi expiación. n'ukuganya Esta vez, n'umubabaro la impongano llegada de la dando kw'iyi a conocer nshuro expiación, azoba ariko no es la arabamenyesha expiación impongano regular, siendo atari matado, za mpongano z'igihe como en yicwa Levítico 16, nko mu Balewi 16 sino que Levítico 23 ahubwo mu es un Balewi tiempo de 23 lamento de ni sus igihe pecados, cyo kuganya y sus kubw'ibyaha pecados byabo eran que la ibyaha rechazaron, byabo nuko y aquí en su bansi izo mpongano incredulidad. arandikaho ngo ukutizera kwabo. No ven dónde estamos, Mbega ntimubona aho no ven tugeze? por qué esas Ntimubona trompetas no igituma nos significan izi nada a nzamba nosotros. atana kimwe Todas zisigura ellas kuri tocaron twebwe debajo zose de zavugiye nuestro sello. munsi y'ikimatanijwe cyacu cya gatandatu. Y él escribe en nuestro Yaranditse ko ngo sexto sello, ikimatanijwe igual, cyacu cya Moisés y Elías. gatandatu bingana Mose na Eliya. Ven ahora por qué el Mbega Espíritu murabona Santo no me dejó igituma hablar. mpemu yera rero atanyemereye kubivuga. Él coloca dos escrituras aca ashyira ko ibyanditswe bibiri ngaha Yesaya 59:17 kugeza kuri 21 n'Abaroma 11 umurongo wa 25 kugeza kuri 27. Mbega murabona igituma mpemu yera atanyemereye kubivuga. Igihe data wo mu ijuru arazi, Bibiliya ndayifise imbere yanje n'ukuri, sinari ndabizi imbere y'ejo mu cyumba cyanjye aho we yabihishuriye yaranje ko aramvugisha, ndahindukira ndavuga nti umugore wanje ubuho ndabironse ndabibonye. Yaciye yandika ko ngo umugore bingana ishengero, kandi ishengero niryo rizobwirwa riti ndabifise ndabironse, ndafise uguhishurirwa ko kuguha, kuko uko niko biriko biraba, kandi niko byasezeranywe ko ishengero umugeni umugore yari kuzoba ariko arahabwa ubumenyi bwo kwizera ko mushoboza kuzamurwa, ubumenyi bwo kuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe. Nimuraba ingene we ashushanyiriza ngaha, igihe Imana yururuka ikamubwira ikamwereka icyo ari cyo icyo kimatanijwe cya gatandatu kuri Isirayeli mu gushyitswa ku munsi w'impongano kuri bo, umunsi mukuru w'impongano, umunsi w'impongano. Ivyo aho bo bazaba bariko barigaya kubwo kutizera kwabo, kandi icyo kimatanijwe cya gatandatu aho turafisemwo Mose na Eliya. Ikimatanijwe cyacu cya gatandatu niko mwendata William yanditse ko ngaha, we yarabihishuye, yaranje ko arambarira, ndahindukira ndavuga nti umugore wanje ubuho ndabironse ndabibonye. Haheza akanya gato twabonanye, ndamubwira nti ngibi ngaha mukunzi wanje ndabironse neza, biratonze ku murongo. Bantu mutamufise mwinjire n'ingogana n'ingoga, ntushobora kuba ari amahirwe ya nyuma mwebwe mutazosubira kuronka. Mwebwe ntimuzi isaha ashobora kuzira ko iyo ariyo umunsi mukuru w'inzamba. Bibiliya avuga ko bari kuzokwitandukanya, umwe akaririra mu kibanza ciwe, bakarira bakaboroga nk'umuntu abuze umwana wiwe w'ikinege. Nimurabe ndagomba kubabwira ikindi kintu, ibi ntimubihombe. Mbega ingene bitangaje guhera ku butumwa bw'umumarayika w'indwi, intumwa y'ikimatanijwe cy'indwi. Ivyahishuriye Yohana 10 cyabaye ikimatanijwe cy'indwi kugeza mu nzamba ndwi. Arandika ko ngo hagati y'inzamba ya gatandatu n'iy'indwi arandika ko akarongo Mose na Eliya, akongera akandika ngo Eliya ku nzamba indwi.
hagati y'izo nshuro zibiri. Mana, mbega ibi twobivuga gute kugira ngo bikunde ko abantu babibona? Ni hagati y'iyo nzamba y'indwi n'ikimatanijwe cya gatandatu, bivuga mu mwanya umwe. Hagati y'inzamba ya gatandatu n'inzamba y'indwi hazoboneka umuvugishwa mu banyamahanga kugira ngo abantu ku yindi nshuro abahamagarire mu kwizera ko ku nkomoko ko kuri Pentekote. N'ibindi byabona bibiri byo mu Byahishuwe na 11 bica biboneka ku Bayuda kugira ngo bibarungike kuri Yesu mu gihe ishengero ryo ryaduze. Abo bavugishwa bose, amen. Ijambo ry'umwami ntirishobora kunanirwa kuburizwamo, ntirizoba ari idini. Arandika ko ngo muri Mose na Eliya. Eliya hamwe na Mose na Eliya. Uyo Eliya aganisha ko ngaha ni Eliya wa kane, ari we aboneka mu banyamahanga kugira ngo abantu abagarukane bundi bushasha ku kwizera ko ku nkomoko ko muri Pentekote hamwe n'ibyabona byo mu Byahishuwe na 11. Ntirizoba ari idini. Arandika ko ngo Eliya hamwe na Mose na Eliya. Ku ruhande naho arandika ko ngo Mose na Eliya mu gihe ishengero ryo riba ririko riraduga. Kandi arandika ko Ibyahishuwe na 10 bingana ikimatanijwe c'indwi. Hariho kandi ikibanza ngaha arandika ko inyuma ngo umugeni yadugijwe mu ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi. Ku rupapuro rwa 44 kandi mu mwanya umwe nyene rero ubwo nyene kwiri shengero ikimatanijwe c'indwi, iryo banga ry'ikimatanijwe c'indwi rimaze kumenyekana, umugeni akegeranywa akaduzwa mw'iryo banga. Abayuda nabo baca bahamagagwa n'ibanga ry'inzamba y'indwi. Abo n'abavugishwa n'Imana babiri, Eliya na Mose. Rero baragaruka aho rero niho abapentekoti bose bibazazanirira, bazoba barindiriye ko hari ikintu kiba ariko ishengero ryamaze kugenda. Ivyo bizoba ari bigenewe Abayuda. Arandika ngo ishengero umugeni yadugijwe mu ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi izamugwa. Kandi arandika ko ngo Mose na Eliya ibanga ry'inzamba y'indwi. Arabandanya avuga ku rupapuro rwa 3, nitwamubona n'abamarayika biwe ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe aribo 144, aho tuzobanga amatwi kandi turabe twitegereze neza. Murabona ingene mu gihe ibyo bigenda biraba, umugeni aba ariko araduzwa. Ni ukuvuga haba hageze aho we aba yiteguriye kujya mu izamurwa. Ibyo byose biba imbere y'uko hatangura akababaro gakomeye. Ku rupapuro rw'amajana 359 mu bimatanijwe, ibyo biba neza imbere y'uko hatangura akababaro gakomeye. Niho umumarayika ahamagara 144. Tuzoba tubanza amatwi kandi turiko turitegereza neza, turaba neza. Rero tuzoheza tumenye ko hari ikintu kiriko kiraba. Aho hari byabaye mu 2016. Ni ukuvuga nimurabe ingene ivyo vyose. Hanyuma kw'iherezo harabayeho inama ngirakamaro cyane, gikorane mu kwi11, umenga hari mu kwi11 nk'itariki 20 hagati ya 16 na 23, umenga zari izo tariki, aho we
yabavugishije arababwira ko yarungitswe avuye mu kugaragara kw'Imana kugira ngo abazanire amakuru meza, ayazanire Isirayeli, kandi akababwira ko vuba yategerezwa kugenda agasubira mu rugo kwa Data mu ijuru, aho yari yarungitswe avuye, nk'uko harungitswe umumarayika mukuru Gaburiyeli arungikanywa amakuru meza ayazaniye Mariya. Kandi igihe we yamwiyereka muri iyo minsi, igihe yabiyereka muri iyo minsi, Imana buri gihe haba hariho icyanditswe gishyitswa kigasomwa. Icyanditswe cyasomwe k'uwo munsi cyari icyanditswe kijyanye n'igihe Yakobo yahura na marayika. Nimurabe ingene byose bishyitswa mu buryo buciye bugufi, ariko aho hari ko harashyikirizwa ikintu mu mugambi w'Imana, ikintu ngirakamaro cyane, kuko hanyuma twari guheza tukaba turi ko turabona ingene Imana yari guhamagara ikegeranya ibyo 144. Ivyo bizokogwa n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Icyo gituma avuga ati, mwebwe nimwabona ibyo biriko biraba, aravuga ati, avuga ko ati tuzoba tubanza amatwi, duteze amatwi, kandi turi ko turitegereza turaba neza, tuzoza tumenye ko hari ikintu kiriko kiraba. Murabona, ikintu kizoba kiriko kiraba, kandi tuzomenya ko iryo sezerano rigira rishitswe. Icyo ni kindi kimenyetso Imana iri kiraduha kugira ngo tube tugavye, kuko iki ni igihe cy'uko hashyitswa ayo masezerano. Mu bindi bihe bamwe baragerageje kuyashyitsa, ariko kubera ko igihe kitari bwagere, ayo masezerano ntiyashobora gushyitswa. Ariko igihe kigeze, rero Imana niyo izoyashyitsa. Kandi kubera ko ari igihe kibangabanganywe na kimwe cya hariya, aho twemerewe kuba mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe aho kugaragara k'umwami mu kuza kw'iwe azoba ari nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubwanza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Nicyo gituma mu Byahishuriwe hano ikigabane cya 5 afata igitabo, hanyuma akakizingurira mu ijuru akakizana ku isi kizinguruye, kugira ngo agihereze umuntu ku isi, ari we yashushanyirijwe muri Yohana umwigishwa cyangwa intumwa. Kuko Yohana umwigishwa yashushanya ishengero, agashushanya n'intumwa z'ishengero muri buri ntambuko y'umubiri w'ibanga wa Kristo. Mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rwa 73 hagati na hagati muri aka gace ku rupapuro haravuga hati, rero umuzingo uzinzwe harashobora kumenwa ikimatanijwe, ibanga rikaboneka, rigakugwa mu muzingo hakaboneka ukwishyuza kose, hagakugwa ko ikindi kimatanijwe hakaboneka ukundi kwisubiza. Ibyo bintu byose biri mu bimatanijwe ndwi, harimo amabanga y'Imana uhereye isi itararemwa, kandi byose bimatanishijwe ishashara, kandi bihishurirwa mu bimatanijwe ndwi bitandukanye. Kandi ku bw'ubuntu bw'Imana, Imana izotwemerera kubihishura tubone biciye mu icyo gitabo, tumenye ibyo byose ibirimo ibyo ari byo. Ndizeye ko tuzogira umunsi mukuru wo mu buryo bw'imwema, arandika ko ngo amabanga y'Imana, amabanga uhereye isi ikiremwa, nabyo yarabyanditse ko ibanga ry'ubucunguzwi riramatanijwe, kandi ntiryashoboye kugurwa kugeza mu gihe cy'ubutumwa bw'umumarayika wa nyuma. Umuzingo uri ngaho, turazi ko birimo, turazi yuko bifitanye isano n'ubucunguzi, turizeye yuko ari ubucunguzi. Yeremiya yavuze ko umuzingo wategerezwa kubikwa mu rwavya rw'ibumba, Yeremiya 32:14. Mbega ikintu cyiza cyane, twashobora kubivuga ko umwanya munini cyane. Umuzingo wabikwa mu rwavya rw'ibumba, urwavya rwahavuye ruba umubiri.
ivyo bitwibutsa igihe yavuga ati mu butumwa bwitwa ngo inguvu zikomeye zivuye mu kudendebukirwa, yaravuze ati mwami uzuza inzavya kanaka uzuzuremwo unyiganyize iyi si. Umwe wese muri twebwe tuzoronka igitabo gihesha uburenganzira icyo Adamu yari afise, Adamu akagitakaza. Imana ihabwa icyubahiro. Yarapfuye hanyuma arazuka, ugwavya ruguma ngaho kugeza mu gihe kigura. Arandika ko ngo ugwavya rw'ibumba. Rero ubutumwa bwose burazigamwe kugeza ubwo gwavya rw'ibumba. Arandika ko ngo umubiri kugeza mu gihe cyagenywe n'Imana, mu gihe cy'intumwa ya nyuma ku isi. Abo bantu bose mu bihe by'ishengero baravuze bati ndazi ko ariko biri, ndizeye ko ariko biri. Baragwanya urugamba, bazana ibyo bindi bintu byose biciye mu kwizera, barabyizeye. Ariko ubu bizozanwa no guhishurirwa no gushingirwa intahe n'ikiganza cy'Imana, niko Imana yabivuze, yo yarabisezeranye. Reka tubigarukirize ngaho kuko hamwe tubandanije arabandanya avuga ngaho kugira ngo duce tugenda tumera nk'abasozera. Aravuga ati rero muri iki gihe cya nyuma, nk'uko Yohana yabonye marayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru afite agatabo kazinguruye, ishengero ry'umwami Yesu Kristo riri kumwe n'umumarayika, riri kumwe n'intumwa Kristo aba afite igishengero yiwe muri kino gihe cya nyuma. Rizobona marayika w'inkomezi amanutse avuye mu ijuru afite agatabo kazinguruye, kandi rizomwumviriza ariko arasemerera nk'uko intare yivuga imituragaro yumvikanisha amajwi yayo. Ni ukuvuga ngo rizomubona kandi rizomwumva ariko aravugisha ishengero ryiwe nk'uko yavugishije ishengero muri buri kimwe mu bihe by'ishengero. Ariko muri iki gihe cya nyuma aba ariko ararivugisha mu buryo bukurikirana n'ingoga na n'ingoga. Murabona, nimurabe ibintu byose yatubwiye ngaha byari kuzoba biriko biraba muri iki gihe cya nyuma, mu kuza kwa marayika w'inkomezi ari we marayika w'isezerano hagati mu ishengero ryiwe. Yari kuzoba ariko agira iki? Ariko aratuvugisha. Kandi nimba yari kuzoba ariko aratuvugisha, mu ntango turazi ingene Imana ivuga. Akanwa k'Imana ninde? Kandi ni bande akanwa k'Imana? Ni ukuvuga ishengero rizobona marayika w'isezerano kandi rizomwumva ariko aravugisha ishengero ryiwe nk'uko yarivugishije muri buri kimwe mu bihe. Mbega muri kimwe mu bihe yarivugishije gute? Biciye mu ntumwa Imana yabifise muri buri gihe. No mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka naho habamwo intambuko ndwi zikurikirana, n'ijwi ry'imituragaro ndwi. None azoba ariko abwira iki ishengero ryiwe? Azoba ariko aribwira ku kimatanijwe cy'indwi, kuko ijwi ry'imituragaro ndwi rihishura ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, kugira ngo bihe ishengero kwizera ko bashoboza guhindurwa no kujanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Abizera bose bamwizeye abazoba bariho ari bazima bagahindurwa, bapfuye nabo abazane mu kuza kwiwe, abazure bari mu mibiri ihoraho ihawe ubwiza. Byose biciye bugufi ingene Imana iriko irabishitsa, nk'uko nariko ndabwira mwene data yampamagaye mu gitondo. Twariko turayaga kukungena ibintu bikomeye. N'umupasitori wo muri Leta Zunze Ubumwe arigize, turiko turayaga, arambara ati ingene Imana yaduhaye ibi bintu byose bikomeye mu buryo buciye bugufi. Ndamubwira nti natwe twebwe nitwe rimwe tubigira ibintu bigoye. Ataravuga ati Imana igira ishitsi ikintu ikagishitsa mu buryo bugoye, ari ibintu bigoye bihanitse. Abantu baravuga bati ibi bintu birahanitse, biragoye cyane, sishobora kubitahura. Rero Imana hanyuma naho ishikije amasezerano yayo kugira ngo iduhe kwizera kwizamugwa, igashitsa ugukwego kwa gatatu mu buryo buciye bugufi cyane. Batoya, ntibishoboka, ibi bintu biraciye bugufi cyane, ntibishoboka ko vyogenda uko. Nimurabe abantu ntibagira ifatiro, ntibagira ihero ry'imiti, ariko Imana byarayihimbaye muri iki gihe kwibishitsa mu buryo buciye bugufi cyane. Nk'uko muri data William yabivuze ati n'abana bato barashobora kubitahura, n'abana bato kugeza ubu mu mashure ya Bibiliya ayo bahabwa n'abakenyezi babigisha
baravuga ikintu n'abakenyezi bakavuga bati benshi icyaka akana gato kambariye nanjye ubwanjye sinari bwakibone nk'uko ibyo byose rero abana nabo bariko baratahura ibanga ry'ikimatarijwe cy'indwi, ibanga ryo kwizera kwizamurwa, kuko ntimwibaze kwizamurwa ariko bakuze gusa no kubana nabo, kandi ni byiza bariko baritegura, ni byiza ko bariko bariga, kuko nabo nyene isezerano ni ryabo ryo guhindurwa no kuzamurwa. Rero bo nabo nyene bariko barakira uyu mugisha, izi nyigisho, kandi Imana yaragiriye impuhwe nyinshi cyane twebwe muri iki gihe cya nyuma, kungene yabikoze biciye bugufi cyane. Hariho agace ahavuga ko Imana izohumisha amaso y'abanyateoloji y'ibintu nk'ibyo, ukuza k'umwami kuzobahumisha, kuzohumura amaso ya bamwe, guhumisha amaso y'abandi. Uburyo bw'ingene Imana izobirikira bishitsamwo mu buryo buciye bugufi cyane. Reka dusome kuri 11:13, umenga naho nyene. Hagati na hagati haravuga ishengero ryo mu banyamahanga ryarahumishijwe n'igitwikirizo, kimaze gutabugwa hakerekanwa Imana. Igihuzu arandika ko ngo umuntu umubiri, igihuzu cya ekleziya gute ijambo rihishyizwe mu kiremwa muntu ku yindi nshuro. Ibyo nibyo neza neza Isirayeli itashoboye kubona. Yaza kuza ari umumarayika cyangwa ikindi kintu kanaka, Isirayeli bari kumwakira, ariko kubera ko atashobora kuba umumarayika, yategezwa kuba umuntu. Amen. Imana ntishobora guhindura ijambo ryayo. Mu minsi y'iherezo bitegerezwa kuba nk'icyo kintu nyene ku yindi nshuro. Murabona icyahumishije Isirayeli ni wa muntu. Bati wowe uri umuntu ariko uriko wigira Imana. Ivyo kwari kugira ngo bo bamwice. Kandi n'uyu munsi niko biba no ku banyamahanga. Abaheburayo baramwanse mu kuza kwe kwa mbere, mu kuza kwe kwa kabiri bazomwakira. Abanyamahanga nabo mu kuza kwe kwa kabiri bazomwanka. Twarabisomye vuba. Kandi ibyo nimba hariya mu kuza kwe kwa mbere baramwishe, no ngaha mu kuza kwe kwa kabiri abanyamahanga nabo bazokora icyo gice. Bati wowe uri umuntu ariko uriko wigira Imana. Uko kwari kugira ngo bamwice. None uyu munsi ni kubera ko ubutumwa bwazanywe n'umuntu atari abamarayika. Murabona Imana ntishobora guhindura uburyo bwayo, guhindura ijambo ryayo. Yo yatubwiye ko idahinduka. Byarasezeranye kandi abanyamahanga uyu munsi barahumishijwe nk'uko Isirayeli yari bahumishijwe n'iki? N'igitwikirizo, umubiri. Reka tuvuge ngo iyo niyo ngorane kuri bo, kuri twebwe si ngorane, kuko twebwe turaba hirya y'igitwikirizo, hirya y'umubiri. Turaba nka bimwe baraba babagore Mariya n'abari bari ngaho, baravye abari ko bararaba aho Yesu yari yashizwe abambwe, kandi babonye abamarayika babiri aho Yesu yari yahambwe. Aho barababonye abamarayika bongera barumva, kuko barababonye bongera barumva n'amajambo abamarayika bababwiye. Bati mbega ntibyari byanditswe ko we yari gutegerezwa kubabazwa? Biri muri Yohana ivyo. Reka dutegerezwa gusoma icyo cyanditswe nga, reka turabe nimba ari uyu munsi. Hari ikintu twavuganye n'abakozi bo kwihema, aba enjeniyeri. Iki cyanditswe ntitwagisomye. Muri Luka
Luka 24. Aconteció 24:4, aconteció que estando ellas Kane. vamos a primer día de la semana, capítulo 24, verso 1. Primer día de la semana, muy de mañana. Reka duhere ku murongo wa mbere. Kuwa mbere w'iminsi indwi kare mu mutwenzi baja kuri yamba bajanye bya bimota neza bateguye basanga ikibuye gitembagajwe gitembagajwe kivuye kumva. Mu gihe cya Lazaro yarategetse ko bakuraho ibuye. Ngaha ibuye ho ryari ryamaze gukurwaho. None ninde bande bari bashize iryo buye ngaho? Nimurabe bari bahaye amafaranga aho bavuze bati mucunge neza icyo kibanza kugira ngo ntibahave bavuga abigishwa ntibahave bamutwara ngo bavuge ko yazutse, abigishwa ntibibe umubiri wiwe. Bati nimucunge neza uwo muryango w'iyo mva yiwe. Mbe ni muri Matayo. Reka turabe nimba ari muri Mariko canke muri Yohana Mutagatifu. Bishoboka rero ko ho bari muri Yohana. Ni he? Mateo. Ni muri Matayo. Mateo 27. Matayo 27. Al 62 dice el siguiente día que haravuga de la hati preparación se reunieron los principales bukeye bwaho niwo munsi wakurikira uwo kwitegura abaherezi bakuru n'abafarizayo bakoranira kwa Pilato baramubwira bati mugenzi twibutse yuko wa muhumvyi akiriho yagize ngo iminsi 3 ishize azozuka, nuko nungere barinde imva cyane gushitsa ku munsi ugira gatatu kugira ngo abigishwa biwe ntibaze kumwiba bakabwira abantu ngo yazutse mu bapfuye, maze ubuhumvyi bwa nyuma bworuta ubwa mbere. Pilato arababwira atabarinzi ngabo nimubajane muyirindishirize uko muzi, nuko baragenda barindisha imva cya kibuye bagihoma kwishashara bakidomwamo ikimenyetso. Abo barinzi babona, abo babaye abo n'abayobozi rero b'amashengero babuza ko abantu babona ubwiza bw'Imana, babuza ko abantu babona ivy'Imana igiye gukora cyangwa ivy'iriko irakora mu gihe aho Imana iriko irakorera hagati mu bantu, babashiriraho inzitizi imbere. Ariko nimurabe ngaho ingene Imana ubwayo yakuyeho ibuye, kandi abo bagore barabonye. Nimurabyo muri Data William yatubwiye ngaha mu byo twasomye aravuga ati tuzobona kandi tuzoba turiko turumviriza tuzokumva. Ubu ngaho abo bagore barabonye ubwo bukozi kuko we yaranditse. Turafise ibibanza nka 2 canke 3 ni muri Mariko. Mbega ni muri Mariko aho abamarayika, ni muri Matayo. Reka tubanze turangize hamwe muri Luka 24. Haravuga hati
wa mbere w'iminsi indwi kare mu mutwenzi bajya kuri yamba bajyanye bya bimota neza bateguye basanga ikibuye gitembagajwe kivuye ku mva binjirayo ntibasangamo ikiziga cy'umwami Yesu. Ibyo bikibazazaniye abagabo babiri bahagarara iruhande yabo bambaye impuzu zikayangana. Yaranditse ko ku ruhande ngo abamarayika, yanditse ku ruhande ngo abagabo, munyihanganire, yanditse ko ngo abagabo babiri bahagarara iruhande yabo bambaye impuzu zikayangana bagitinye bunamitse amaso hasi barababaza bati niki gitumye muronderera uriho ahantu h'abapfuye akiri hano ariko yazutse. Nibuka uko yababwiye akiri Galilaya. Nimurabe ingene baciye batangura kubabwira bariko bababwira ibyo yari yaravuze. Ntibazanye ubutumwa bwabo ubwabo, bariko barababwira ibyo we yari yarayigishije yaravuze. Ati umwana w'umuntu akwiye gushyirwa mu maboko y'abanyabyaha no kubambwa no kuzuka ku munsi ugira gatatu. Bibuka ya majambo yiwe, baraheza bibuka ya majambo yiwe, bava mu mva basubira inyuma. Ibyo byose babibarira bamwe 11 n'abandi bose. Kandi n'ikibanza kivugwamo ko umwe yari aho umwami yari yashize umutwe igihe yari yahambwe, uwundi nawe Yohana 20:12 umurongo wa 11 haravuga hati Mariya yari ahagaze kumva arira, akiriko ararira arunama arunguruka mu mva, abona abamarayika babiri bambaye impuzu zera bicaye, umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo yaho ikiziga cya Yesu cyari kijyamye. Yaranditse ko ku ruhande ngo ibyashyura Yohana 11 umurongo wa 3 kugeza ku w'indwi, n'ibyashyura Yohana 14 umurongo wa 14 kugeza ku wa 20. Baramubaza bati mbega nyina wanje urizwa n'iki? Nawe ati nuko bakuyeho umwami wanje nanjye nkaba ntazi aho bamushize. Aha cyabandanya havugwa iby'iyo nkuru by'ibyo byabaye. Rero murabona ingene bo aho imbere aho yari yahambwe Yesu, aho yari yashizwe, hari hashitwe jambo bahabonye abo bagabo babiri aribo yanditse ko ari nka Mose na Eliya, ibiti by'imyelayo bibiri biri hirya no hino y'isanduku y'isezerano mu ngoro Salomo yubatse. Abo bakerubi babiri banini, umwe ari ku ruhande rumwe uwundi nawe ku rundi ruhande, kandi bo bari bacapuye indome we, kuko wewe uramvuye ukuboko nk'uku ucapuye amababa abiri, urabona ko biba bikoze indome we. Abo ngaha abo bagore babonye uko kugaragara kw'abamarayika b'umwana w'umuntu. Arabandanya avuga ati twari twagejeje ku rupapuro rwa 3 canke ku rupapuro rwa 4, urupapuro rwa 4 ni rwa 3 hepfo.
ahanditse ngo nuko rero tube twiteguye tugumije neza Kristo. Mwibuke ko Reverend William Branham yavuze ko ikimatanijwe cy'indwi ko ari ukuza k'umwami, kandi ko bizoba mu buryo buciye bugufi, bizoba mu buryo busanzwe buciye bugufi, nk'uko habaye ukuza kwa mbere kwa Kristo mu buryo buciye bugufi. Nimurabe icyo avuga mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rw'amajana 50, aho Mwendata Branham yayaze n'umurabi. Ku rupapuro rw'amajana 50 haravuga hati, hagati mu mwako gace haravuga Isirayeli buri gihe bazokwizera nk'uko. Ni kubera iki? Munyumvirize neza muri iri joro. Ni kubera ko bizogenda uko? Kuko iryo ni itegeko ry'Imana kuri bo. Ntacyo bivuze ibitabo byose abanyamahanga bojyana muri Isirayeli cyangwa abamisiyoneri bojyayo Bibiliya bayifise mu kwaha cyangwa ibindi bintu byose. Abayuda namba nta na kimwe bazokwakira. Ubu ko mvuze ibi byo Bibiliya iri mu kwaha, reka nsangire namwe izi nyigisho. Umunsi umwe jewe narinjiye aho yari ari aryamye mw'iyo minsi, igihe hoba hari mu 2018, ku iherezo rya 18, mu ntango y'2019, mu mpera z'2018 narinjiye mfise ibitabo. Umenga vyari vya Mwendata Branham, sinibuka yuko hoba harimo n'ikindi gitabo. Jewe nari ndabifise nk'uku, ndabitwaye nk'uku. Umenga nk'ako umuntu atwara ibitabo nk'uku. Hari igihe umuntu ashira ngaha hejuru mu kwaha akagenda nk'uku. Jewe ndiko ndinjira, umenga hari ibintu nari mfise ngaha naho ndahafise ibitabo. Ninjiye uwo yari ameze nk'uko acarandaba, ambonye mfise ibyo bitabo ati kuri ibyo bitabo ngaho. Mwene Data William ati ntuze wongere gutwara ibitabo ngaho mu kwaha kwawe. Sizi ngaha hariya muri Amerika Latine uko bahita mu kwaha. Ati ntuze usubire gutwara ibitabo mu kwaha. Yabimbwiye akazi, hanyuma yarakaze. Nshatse kuvuga ko yari kabivugana ubuseriye. Rero sinasubiriye gukora icyo bintu. Ibyo byabaye inyigisho kuri jewe, namwe ndabibabwiye. Hari igihe umuntu ashyira Bibiliya ngaha mu kwaha, aho jewe narakankamiwe kw'ivyo bintu. Rero ndasangiye namwe uko gukankamigwa naronkeye ngaho. Ariko kuri jewe zabaye inyigisho, kandi sinongeye gusubira kubikora. Murabona, iyo umuntu yize ku bintu yakoze nabi, Imana iramwereka, kandi umuntu agaheza agaharanira yuko atosubira gukora nk'ibyo bintu. Kandi umuntu agenda ariga kugira ngo agende ararushiriza guhimbara Imana. Turacyari muri iyi mibiri, kandi turashobora gukora amakosa no kuyihenda. Icyo nicyo kitwereka ko tukiri muri iyi mibiri, kuko twoba tutakiri muri iyi mibiri, twoba dutunganya Imana yoduhindura. Ariko ikigaragaza ko kugeza n'ubu tugikeneye uwo mubiri, kandi ko tukiri muri uyu mubiri ubora umara igihe gito wihenda, nuko twihenda. Ariko buke buke ukwera, ukwezwa kwica icyifuzo cyo gucumura. Buri munsi tugenda turiga byinshi, kandi tuzoshika turi muri iyi mibiri. Tuzoshika ahantu, tuzogera ahantu aho Teofaniya izoshobora kwinjira. Mu gihe itarinjira, mu gihe ihema ritarezwa, ingoro yo mu buryo bw'impemu y'umwami, twebwe nk'umubiri nk'ingoro, twebwe turi iyo ngoro. Iyo ngoro itarezwa, Teofaniya ntishobora kwinjira. Inzu yacu itegerezwa kuba ikubuwe, iteguwe neza, yejejwe, kugira ngo uwo mucyo ushobore gushika. Uwo mucyo ntiwoshobora kwinjira hari umwijima.
utegerezwa kwinjira hari umucyo, kandi kubera ko turiko turakira umucyo ukwezwa n'ijambo, niko turiko turakwakira biciye mu butumwa. Ibi nibyo biriko biradufasha twebwe gukubura, gutunganya urugo rwacu, guhera ku mibiri yacu gushyitsa no mu ngo zacu, naho byose turiko turabishyira ku rutonde mu kibanza cyavyo. Ati uko bogenda batwaye amabibiriya mu kwaha, nta n'umwe bazokwakira uretse umuvugishwa, kuko umuvugishwa niwe umwe rudende ashobora gufata ijambo ry'Imana akarishyira mu kibanza cyaryo, akaba umuvugishwa ashingiwe intahe. Kandi umuvugishwa nk'uwo bo bazomwizera. Yaranditse ko ngo Isirayeli bazokwizera umuvugishwa n'Imana, kandi yaranditse ko ngo umuvugishwa n'Imana, umuvugishwa n'Imana n'umuntu ashyira ijambo mu kibanza cyaryo nyacyo kibereye. Haheze igihe nariko ndavugana n'umuyuda muri iki gihugu, muri Harbour muri Michigan, igihe nari nakijije Yohana Riyani, ariwe yari yamaze ubuzima bwiwe bwose ari impumyi. Banjanye kwa Dawidi, haza umurabi afise ubwanwa burebure, arambaza ati, mbega n'ubushobozi ubuhe we wakoresheje ugahumura Yohana Rayo? Ndamwishura nti mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Aravuga ati, nta nubwo Imana ishaka yuko yovyara umwana. Ati wewe ntiwoshobora guca ibice Imana ngo yicemwe ibice bitatu uheze uyibwira umuyuda, mwebwe muramapagani, Imana muyigaburamwo ibice bitatu. Ndamubwira nti jewe sindayigaburamwo ibice bitatu. Ni Rabi, wohava wizera ko umwe mu bavugishwa banyu yavuze ikintu cyo kwihenda? Arishura ati, nta muvugishwa wacu yavuze ikintu cyo kwihenda. Ndamubaza nti, mbega Yesaya yari karavuga iki mu kigabane cy'icenda umurongo wa 6? Aranyishura uwo murabi ati, Yesaya yari karavuga kuri Mesiya. Rero Mesiya azoba ari umuntu umuvugishwa n'Imana. Arishura, tegome mugenzi, nivyo. Ndamubwira rero nti, mwebwe rero nimunyereka aho Yesu Kristo atashikije ibyo byose byari byanditse kuri Mesiya, kandi mumbwire n'irihe sano rizoba riri hagati y'umuvugishwa Mesiya n'Imana. Umurabaca aravuga ati, azoba ari Imana. Ndavuga nti nivyo rero biri mu ijambo, kandi Imana niyo cyabona canje. Uwo muyuda ahagaze ngaho amosozi ariko arava mu maso yiwe, yaciye avuga ati, nzosubira kukumviriza uwundi munsi. Yaciye yandika ko ngo umurabi ariko ararira. Mwe mwibuke bo bazorira, mwibuke bimwe twasoma mu kanya gatoya kuri uwo munsi mukuru w'impongano. Uwo munsi mukuru uzoshitswa, bo bazokwigaya baboroge. Ariko ibyo byose byabaye kugira ngo harindwe ubugingo, ubuzima. Ndamubwira nti, Rabi, wowe urizeye ibyo bintu? Urabyizeye? Arambarira, turazi Imana irashobora guhagurutsa abana b'Aburahamu muri aya mabuye. Aho nari nzi ko ariko arambwira ibyo mu isezerano rishasha. Ndamubwira nti, nibyo Rabi, none uvuga iki kwibi turiko turavuga? Ataravuga ati, jewe nigishije ibintu nk'ibyo, noba ndi mwibarabara ndiko ndasaba utwo kujya. Mwebwe murazi ingene Abayuda bameze, bo buri gihe bitaho amafaranga. Yari afise izina ryanditswe, yaciye avuga ati, nofuma mba ndi mu kibanza ndiko ndarya utuntu nsabye, nuwa n'amazi yo mu ruzi, ariko nzi ko ndi ku rutonde rw'Imana, hako izina ryanje ryoba ryanditswe kuri zahabu kuri iyi nzu, ariko nkaba ndi kure y'Imana nizeye ibintu nk'ivyo. Avuze ibyo ntiyongeye kunyumviriza, yaciye yiyinjirira mu nzu yiwe. Aho arabandanya avuga, mwibuke yuko ukuza ko kwa mbere kwashikijwe, ariko igice kinini cy'abantu ntibamenye ibyari ko biraba. Umusore yatanguye ubukozi bwiwe afise nk'imyaka 30, abatizwa na Yohana Umubatizi. Hari hageze igihe, cyari igihe cy'uko atangura ubukozi bwiwe. Nicyo gituma hari n'uwari kumwerekana, Yohana Umubatizi, integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo. Ari we yavuga kuri Mesiya no kuza kwiwe, kandi yaravuga ati, hagati muri mwebwe harimwo uwo mutazi.
el Mesías. yari mesiya. Nos ponemos en pie Reka y duhaguruke así dejamos gutyo rero en este tema que tenemos twakire para muri hoy iki kigwa dufite cy'uyu munsi los misterios de Dios amabanga que y'Imana hoy se están ariko cumpliendo. arahishuguye ariko arashyitswe uyu munsi, Y estemos orando por kandi Villahermosa, dusengere Villahermosa. que Andrés me estuvo Andres yariko arambarira, de él, yarambariye iba a entrar uraka esta madrugada. izohaca mu iki gitondo. Esta es la iglesia del Señor. Rero ishengero ry'umwami Oración por ellos. ribe ririko rirabasengera, kuko No sé si ya está sinzi ko entrando y iyo allí, uraka abajo, yamaze gutangura muri Tabasco n'ahantu hepfo. ese sitio allí. Rero muri ico kibanza, Así que Dios cuide. rero Imana irinde izigame bene data hariya, kuko yariko arambarira ko bene data nyene ari bo babaye ahantu amajepfo. Así que Dios ayude Rero a Imana allá ifashe bene data muri Tabasco y en todos los lugares no mu bindi bibanza byose ciclón aho iyo cyclone, iyo uraka por pasar o está iza pasando guca ya canke yoba yamaze gutangura en guca estas horas. muri aya masaha. Bien, Ni vyiza tenemos en esta noche los muri iri misterios joro de Dios dufise que hoy amabanga se están y'Imana ariko arashyitswa uyu munsi. Reka muri aka kanya nyene dusigarane n'uwo twishimira, mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago